shaka nkubwire Jesse ndi umwana wawe tusubira no gukura mu kanwa n'ikintu cyo kuvuga nje ndi umwana wawe Jesse ndi umwana wawe madame nimba uyu muntu yaje uyu munsi ariko cyambere ibe nicyo cyanyuma so kunja buri Bebe urumva ngene ko uravuga imbere ya mama wawe gabanyijwe basi Mr. B Mr. B Bibos kuri uyu mwandaga Mr. B twarizo mutamakaza abandi n'umupfuni Mungu yupo wamwanda udusohoke ni wumva Nenda Mungu yupo Ariko sheri uyu mutima wawe ukuye kuva gera ubu ufise umutima umeze uko Wie? Yabaye pore kandi urarusha bemugisagara n'amakuru ndagwagurutse mwana wanje sinshika mwana urashika ubakwe ari urashika Ma, kujanye mwibarabara nibiki byuka Agenze gute none makugira ujyame ngana uku mwana wanje yasa mboneye mu gisagara cyagenze gute namanutse n'amaguru ngaruka nayandi amaguru nibiruruma wa muhungu wanje yaranyirukanye yamfashe nkimba more mwana reka mwana nje reka no ngaha n'umwana araho w'umuhungu niwe ashikanye ngaha acambwira ko impene ziwe bahava bazibasubiye inyuma kuko nawe yari umwungere yakoze mugaho ko yagushikanye no ngaha gerageze nawe kwandaze dushike muhira more turashika muhira ariko none kamwana ni gute ngaha narinde kubaramutsa none mbona nabasanzeho mwese bagiye
bagiye mu misa uyu munsi ni dimanche twatwuzukuru natwo burya mbanje ndabakumbuye nshaka kubaramutsa bose baje na mama wabo uyu munsi je nasengeye muhira kubera nange meze nabi cyashima gukorera imisa muhira yewe naho mwana naho ntabasanzeho oya naco mpombye kwe oya we buryo iyo nje ntagusanga yo ngenda mbaye ku mutima nje ndavye ibintu nkorera naho nabasanzeho kanaco mpombye iya urazi iyo nje ntagusanga urazi umubabaro ntwara ubu ndishima kubera wewe bavuze baca umugani ngo ubyaye ngo umukobwa ntaca ababyaye je ndazi ko nabyaye umukobwa kakunzanira ntaco nahombye buri umukwe muvyeyi wa mama ntaho ndi muvyeyi mfise rero kugufasha wewe ntabwo no byita nko kugufasha ahubwo niryo shingano ryanje rero ako nakazi kanje muri gukora ivyo rero ntibigutera ikibazo ahubwo gusa mu minsi heze narumvise ko warwaye ariko nibazo ubu n'imitende rero ikintu kihari mama n'ikindi gihe naho uza gufise ibibazo uzagerageza undondera nta kibazo kabisa niyo mu muryango nta wundi muvyeyi je mfise atari mwebwe mbebera ari muhira yo bera raho bera aja ari kwishuri Achiragena mbere tumwe tujye uriho rundongekana ndashira biramwamufashisha muzo kumunda mukirizo cyane burya rero nukuri ndabashimiye gose ko ndabasanza aha Imana yampaye irashikanya amahoro ngira asubira inyuma abandi nibaza bandamukirizo ndamukiriza umukobwa umubwira uti uraronga ikutwo twana ko ari mu buruhuko tuje kumuraba ko dinamagara makesi no ngene subira kugaruka ngushikira mane bamezagirire nukuri okay reka ndaguhagatike kandi mwagize neza cyane rwose kandi ndaguhagatike mufashishe wewe bash kasi naho nje ngo narorose ngo numukwe kwe ubwo nturi umukuru umuhungu ya mama turamaze kwifashisha akanya gato yo yani kwari murakoze sasa muje kubanda mukiriza Imana ibongererezaho ibongere imigisha boss Aruya audience nayo nagusabye no munsi nayo nashaka tuvugana icyo nashaka kukubwira cyerekeye ikigabasha nashaka kungurana amahera boss afise aga project ngomba gukora iyo nene uribuka igenda gutora kumwangana cyangwa byibuka gose ya wari umwana muto cyane ariko urabona ubu amaze gukura amaze kuba umugabo ivyo ndabyishimira cyane gose kumva yuko woshaka kumbwira amafaranga murugo amafaranga hama nguzoya uzanda akatabwe irego ubu amaze kuba umuhungu wanje rero ni umviriza rero ndishimye cyane kumva yuko wamaze gukura mu mutwe ukumva ko ushaka gukora project ivyo nivyo nanindiriye asikiye nako uzombwira ko hageze kunda kupera ibi nivyo sigaye ndindiriye kabisa umviriza rero ushaka amafaranga miliyoni 10 boss amareka menshi gose miliyoni 10 yego ushaka gukora umugambi nawe shaka gukora project ya ruguru yo korora inkoko ya ruguru twaye ndakwizeye ndazi yuko atari amafaranga uzongera guhombesha cyangwa tware mu bagore cyangwa tware mu kabari rero reka dufate uko mu ndwiza sawa kwa masheke yameranye ngaha mu ndwiza uzonyibishizo ngene kugutera kwa muri indwi yose ntamanya afise mu ndwiza unyibuse nginda gutorera cyatahurize ariko ndaguha impanuro rero imwe iyo kenshi umuntu aronsa amafaranga kiri muto arakunda kumusa
gusaza akaguma yikanga yuko amaze kuba umubosi ego kuko amafaranga ndakuguranye ariko birashaka gushika nkakugabira kuko ubu ndagufata nk'umuhungu wanje rero ikintu kimwe nashaka kugutekera nk'impanuro nimba ushimye gufata amafaranga ngo adugane ruguru genda ukore projet koko nkuko ubimbwiye ndakwizeye kandi cyane gose uteye imbere nzoba nteye imbere kuko wewe ni mpare abana kandi akwiteza ko byinshi none ubwo buzima ndashima murakoze cyane ya ibisigaye navyo akubwiye mu ndwiza Antony cyangwa Marty uzonyibutse icyo kibazo cyanze kura mu nzira ibisigaye navyo ndibaza ko atakibazo murakoze kandi ya kino zanire Bibiliya hajya gatobe maso mbera so sawa Kanjenje kalile ngule katonya kalile ngule somi darapo olile baramujanye Kanjenje kalile ngule katonya kalile ngule somi darapo olile baramujanye Kanjenje kalile ngule. Sorry. Allo? Ego na mahoro. Muri bande ko ntabamenya. Yo, bibi amakuru. Mbabare mbwire nimero yanje wayikuye. Ni Mr. Bina yiguhaye. Bibi pole sana ejo byarambabaje. Ono kuno umugabo wanje yarameze. Nijane gukunda naguherekeza basi mugeze kuri portail. None byarakunze kuno we deplace basugere ruguru. Ko nawe yatana marayitike yaguhaye. Nukurumba barire naje byarankomerekeje nibwo bwa mbere abigitembera mu rugo rwacu niho twari tukimenyana nitwari tuzinanye vraiment bikanga bikunda gwa n'amafaranga itike basa gusubiza muhira yakigora wagituza kuturamutsa shawe hangana umugabo wanje sinzi cyabe muteye gusase ko yahora yo oya basi ntaco ndaza kura basi nkohereze n'amafaranga na makeyi ugura amata bikunda basi wikanda ayo maguru kandi umbabarire Simon shimwe kwashitse muhira amahoro kandi urakoze ku telefone baraho twari kumwe nga ndiwanyavuze ngo yamba sawa merci ndaza kuraba nisoka hanze kiri mu mukoza kuzanira Hallo. maso Be. nimba numvise nawe megara umuntu akumuraya Naikunda yagana mama wawe. Mama wawe ni wanguzi ko yaduze n'amaguru ujya munsi. Numvise bimbabaje. mama wanje umwe nirukane ejo umwasi wanje ugomba kumugira umukunzi wawe nimba ubonye umuntu ndamwase suko mba ndumwansi wiwe nuko mba nibuka ibintu yankoreye warigeze ubona n'urujya gwangoje imyaka yose tubanye None shi. nta none shi